twakira tuti ibimenyetso. Sisiko muriko murasenga amajwi akabagabanuka. Ibimenyetso, ibitangaza, n'utumizi. Bivuge gatatu. Ibimenyetso. Yuko agishikana kandi nguko igushikaniye abaguhesheje icubahiro. Rero niwakira icubahiro, niwakira ishimwe n'ishengero ryawe, niwakira ishimwe mu buzima bwawe bw'iteka, niwakira ishimwe mu muryango wiwe. Turakumubashe, turakunezererewe, turagushize hejuru Mana ikora ibitangaza. Wewe uvuga bikaba, usengwa ukumva. Jambo ryawe bivuga ngo uhoraho ashimwe kuko ngo atwishurisha ibiteye ubwoba. Turagushimiye rero nuko utwishura ugakora ibintu bitugumitse umuntu akibaza aho byaciye. Turagushimiye imigambi yose ufitiye Odeta. Turagushimiye ko wampaye aho kuba, wampaye n'irya parcelle. Turagushimiye cyane cyane umushinga nawe wampaye agakiza, kandi cyane cyane umwana wiwe wamugarukanye. Kandi turasenze kugira ngo Mwami uko yabisabye ushinga nawe waramirize mu gakiza, abana biwe bose bakwegukire kandi ibyafite byose bironka umugisha. Turagushimiye ijambo wabitse muri we, turabisengera rikomere muri we. Mwami Yesu Kristo wakiri kimaze ishimwe, ibyo tutamenye kuvuga no gusenga no kwiyumvira turabikwitezeko, kandi turagushimiye neza yawe uzokwamye umwomako n'imbabazi zawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi tunezerewe. Turangize dusenga natwe twumvise ubutumwa bwiza butubwira ko Imana yumva amasengesho. Mana ishimwe, ndagusaba uce bugufi gato uyumvire mbega nawe irihe sengesho ugomba kugira. Kumbure n'isengesho ryo gutumira Yesu ngo aze mu mutima wawe nawe uronke agakiza. Kumbure isengesho yo gusengera ubuzima bwawe. Imana yatugabiye ku wa kane ijambo ritubwira ngo duhawe ukwezi kw'impinduka. None rero birashoboka ko nawe uyu munsi uronka impinduka ivuye ku Mana. Tugira dusenge umwanya muto, ariko muri uwo mwanya muto usenge bikomeye. Ibi ijambo rimwe cyangwa abiri cyangwa ane, mugabo ibi ijambo rivuye ku mutima. Ndabasabe mwese duhokere tuname imbere y'Imana kugira ngo uzanire ikintu usenga Imana. Umuntu avuga ati nanjye ndashaka kwesa ntabara kama agakiza aba ariho dutangurira ko gusengera. Ututse ikiganza hura izina rya Yesu Kristo twamubwira zibura niwe ariko arashinga intare ko yaguze parcelle, kandi umubeshi niwe ariko arashingira intare umunyakuru. Wahora besha yarabohotse, waragowe n'urugo biriko biragenda neza. Niwe Odeta. Imana ihabwa icubahiro ikora ibitangaza n'ibimenyetso. Rero wumire kuri Yesu, abadugije ibiganza ndabakeza, kandi ndasabye n'abandi batarakitwa babutse batasezerano ry'agakiza ufise canke warabivuyemo warigeze kuba ukijijwe nko mu bwana bwawe navyite gutyo mu buto bwawe, none ukaba vyarapfuye, ukaba warahushije inzira. Yigarukemo Yesu agutabara. Niyo mva warahushije inzira y'agakiza ukayivamo ukayishinguramo ikirenge. Yigarukemo Yesu agutabara. Ariko nagira sengera abantu batari bwanagire iryo sezerano ry'agakiza. Yesu arakomeye, aravuga ngo mpagaze ku rugi ndaramutsa, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura. Niwugurura akugurura, ndinjiriwe. Sangire nawe uzi ibiganza rwose bashaka agakiza, abashaka Yesu ko yinjira mu mitima yawe, aguha ubugingo budashira, aguha amahoro. Ndabonye abatubwiye tugira tubasenge muve hasi aho umuntu tubasenge. Abatugije ibiganza bashaka kwakira agakiza ka Yesu muve hasi tubasenge. Imana turwanira intambara zitandukanye ishimwe. Abagomba kwakira agakiza mwese muve hasi tubasenge. Murakoze, ndabakeje. Amasengesho dukurikiza ni ay'abafise agakiza.
agakiza nta n'ikindi ukwiye guhabwa, kubera icyo wohabwa cyose ntawe ufise ukijyana, uriko urapfa ugiye mu mahonero. ariko niba ukunze agakiza, Yesu ijambo ryiwe rivuga ngo iyo utimanye umwana wawe izobura gute kutugabirira byose muri we. Kubw'agakiza urashobora guhabwa n'ibisigaye. Nagira nce ntera intege abo bakuva hasi, protokoli iradufashirize babahe aho n'abandi wese uriko murumva aya majambo. Nagira ngo tubeshuze umwanzi, duhinyuze ibinyoma bya Satani. Yesu n'umwizigirwa, Yesu n'umutabazi, Yesu ntahemukira abamwizeye. Nta mutwaro n'umwe atemera kukwikorerera, nta nyishu n'imwe y'ikibazo atagomba kuguha. Icyakubereye ikibazo cyose Yesu aragomba kukiguhera inyishu. Nimwizere, twabibwiwe, nimwizere, niwizere, tugira dusengere ibitangaza. Ariko urizeye? Mbega niwamara kubona ibyo bitangaza, icyo mupana na Yesu kizoba gihetse. Nimba niwabibona icyo mupana kizoba gihetse, ibyo bitangaza ntubironke, byoba ari byo kukwagiriza. Wasanga utwiregura imbere y'Imana ku munsi w'urubanza, kuko izokubwira iti ibi sinabikoze mu buzima bwawe, sinari nakwiyeretse. Ariko nawe witeguriye kumukurikira gushitsa ibihe bidashira, ibitangaza biseruke ku buzima bwawe. Bibiri itubwira mu Baheburayo ngo Imana ishingira intahe agakiza y'ukora kukuri, ngo ikoresheje ibimenyetso, ibitangaza n'utwumiza. Ibi n'umunsi udasanzwe. Twature tuti ibimenyetso. Sinzi ko muriko murasenga amajwi akabagabanukana. Ibimenyetso, ibitangaza n'utwumiza. Bivuge gatatu. Ibimenyetso, ibitangaza n'utwumiza. Ijya gatatu aho ugeza kuduza ijwi ubyatura. Ibimenyetso, ibitangaza n'utwumiza, izina rya Yesu. Amen. Yesu ntakora kubera dufitiye impuhwe gusa, kandi arazidufitiye nyinshi n'urukundo rwinshi. Mugabo aranabikora ngo ashingire intahe agakiza yuko ari mware, ngo bimenye yuko iyo Mana twizeye si Imana igarukiriza hajya ahanyaho imyaka yawe ugarukira, si Imana igarukira ibuhiga ku mva cyangwa ku mpanda. Ni Imana yaguteguriye ubuzima bw'ibihe bidashira. Ibyo yasezeranye byose ni iby'ukuri. Ni ibimenyetso, ni ibitangaza n'utwumiza bikumenyesha ngo wasezerane n'uwo kwizigirwa, kandi isezerano riruta ayandi dufise niri: nzogaruka kubajana kugira ngo ahondi abariho namwe muzoba. Bashobora kuvuga amen usemereye. Jewe ntibinkanga ko nkiri ingwara, hamwe ndoba ndaririye kuja muri Gehinomu. Ntibinkanga ko ndonka amahera, hamwe ndoba ndaririye kuja muri Gehinomu. Ariko Imana ishimwe, birakomeye kandi bimbera ibyo nokangisha abandi yuko ntagiye muri Gehinomu, ngiye mu ijuru. Dufise isezerano ry'Imana ikabesha. Iyo Mana niyo irakora rero bene ibi. Wahura n'umuntu akakubwira ijambo ugaca uribona, kubera yarivuze mu izina ry'uwo yiteguye kuzoza kutujana. Yemwe bantu b'Imana, twitegure gushengera ibwami tutajanywe n'intahe dukubita mu gahanga,
mugabo tujanye no kwitaba urubanza budasanzwe rw'ibihe bidashira. Abavyumvise Imana irahezagire, mutusengere n'ico nacyo gishiremwo, aho Yesu atogarukira uzoburimwo. Twiriye uranzukira, none uri muzima, ukora ibitangaza, ibimenyetso n'utwumiza, ngo bimenyekane kuri uw'ukuri. Wariyeretse intumwa za mbere, wariyeretse ab'ibihe birenganye, n'iki gihe uraciyerekana. Ndaguhungiye ko Mwami, ndakugumije ku mutima wanje, ndaguhaye ubuzima bwanje, mu mutima wanje uganze. Mbere Imana, mbere Umwami, mbere uwo nizigiye, mbere umutabazi, mbere umurokozi. Ungabire ubugingo budashira, ungabire ubugingo budashira, ungabire ingabire zawe nkoreshereza muri iyi si. Unkure kw'ivyo nagabitangije byose, amaraso yawe anyuhagire. Unkure kw'ivyatsinda, ungire muzima. Mpereye umwanya, sumba uko vyigeze, bayi wawe ndakwigabiye. Urakoze, urakoze. Mparire rwose, ungire bushasha. Mutima wawe mwiza ubari wumvamwo, ubari wunganza. Yesu, ndi mw'ikoraniro ryawe ndavyatuye. Wewe uri Imana yanje, wewe uri umukiza wanje, wewe uri Imana yanje, wewe uri umukiza wanje, wewe uri umuzigamyi wanje. Urakoze, ndaguteze umutima, ndaguteze umubiri, ndaguteze ibiganza. Ungabire, ntabare, were ibitangaza, ungire buzima bwose. Sinze ndakuveko, nze mubize kurondera ubu n'imyaka yose gushika utahani wawe. Ni mw'izina ryawe ryera ndabisavye kandi ndakwizeye. Amen. Bafise ikintu, bafise imigambi, ariko ntibafise uburyo bwo kuyikora. Hariya ndabwira ngo Imana yaguhaye ubwenge bwo gutunganya umugambi w'akazi. Iyo Mana irafise n'umutahe. Kandi ndakuremeshe, ntiwibagire canke ntuyoberwe. Ndakwitse ico ufise citwa umugambi. Hariho abafise amahera batawufise, rero ico ufise kirakomeye gusumba. Shimira Imana uwo mugambi, winyenyemere gato, reka amashi. Ndabibasavye, amashi Imana yakira, ariko nagenda gusabe koresha amajambo yawe, ushimira Imana uwo mugambi. Hari ikintu kiza kuba. Senga, 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 vuga amashi hanyuma. Vuga, shimira Imana uwo mugambi, ucape neza, atakwifuza, ataburoho, ariko hari intumbero Imana ifise muri uwo mugambi. Bandamusenga. Ntitwovuga ko umuntu yakoze amabati atakoreshejwe n'Imana, nakoba wewe atanayirondera. Kora abatwara yakeneye, none tuyasengera. Nawe urafise ibindi Imana igomba gukorana nawe. Uno munsi w'igitangaza kweli, jewe ndabyumva. Ihangane, amashiti yabiki.
usenge, senga rwose, senga, nani kugurura amaso, ikwereka ahantu hari iriba wocukura ukadukorera kinshi, ikwereka ahantu harahari, senga nani ikwereke harahari, senga yari bitubwira imirongo ya Bibiliya kuko twe turabavuga butumwa, nawe yokubwira aho urima, yokubwira ikindi ukora, yokurangira igiti cy'umuvumu ikakubwira n'icyo ukuramo, irafise ubuhinga, irafise ubwenge, aguka mu mutima, reka kwakira bito mavoka nk'iyi opu ararabotse, senga ikintu kinini, senga ikintu cyagutse wewe n'abandi bazokungukiramo, bisiko kazi hiyo wikorera wenyene ku mutwe ukayenera wenyene, ariko ufise ibiti hikorera benshi, kandi iyo wikorera ibase wenyene uraruriye wenyene, ariko iyo hikoreye benshi barara bariye ari benshi. Biciye kuri wewe nzoguha umugisha, n'abandi bazogira umugisha ku bwawe, nzoguha umugisha, wowe urasengera inzu upanga, wizera buhoro, sengera iyo uzoba mu mahindara abandi, ugaca usengera inzu, ugasengera icyumba kimwe, oya wibuke iyo usenga ko ari Imana ikomeye, uri kubisaba akaruma jewe, uri kubisaba umuntu apfa ku munsi atateguye, uri kubisaba umuntu adafite ubwenge n'imigambi, uri gusenga ibikomeye. Ariko mwamyera ari kumwe nawe araguha kubisenga neza. Mwamyera uri mwiza, mwamyera uri mwiza, mwamyera uri mwiza. Ndagushimira abantu uhindurira amateka, ndagushimira abantu uhindurira amazina, ndagushimira abantu ukomeretsa amaboko, ndagushimira amaboko uhaye ibikorwa, ndagushimira umwete gushaka, ndagushimira ibikorwa bizokorwa kuko mwemera uyitanze, ndagushimiye ubwenge, ijambo ryavuze kuguma mu gihugu, wizigira Uhoraho, mukorere urugendo rwawe rwose, nawe azobishitsa, muragize urugendo rwawe, zikora byose ni byiza. Nagomba gukebura abantu baba bafise igikorwa kimwe bakumva birahagije, oya aho ugeze siho hanyuma, tera imbere mu izina rya Yesu. Urakoze namwe, shimwe n'icyubahiro garukeko, isezerano rya Yesu Kristo umwami wacu, tuvuge tuti amen.